Nizere ko mwaraye mumeze neza. So uyu munsi guys nabazaniye akantu k'ubwenge kamwe rero kamwe gakenewe kankenerwa ako kantu nako nagake. So naragiye kuraba ku kiganiro mperutse gutanga kuri YouTube, nsanga abantu batanu batanze commentaire basaba ati muzeti dufashe utwereke ingene umuntu ashobora kugarura ibintu byacu byafuditse muri telefone, swate ari nk'umuntu yabifuse canke habaye rere ugafuta ibintu utabizi. Mbona ni batanu ko murazi jewe ko nishurira abantu muri commentaire, mbonye batanu bahuje iciyumviro bifuza ko dugikorera ko asha nkora uko nshoboye kugira ico kintu turebe ko tukironka. Ubu rero twakirose guys. So ukaba uri mushasha uri kuraba iyi video utarakora subscribe, ndakwinginze fasha unkorere subscribe tushona nako kantu kinzogera kugira ibindi biganiro ninatanya ibindi biganiro uzobironka ku gihe. Ababizi murabizi ko ntabavyongera. Okay, ja muri YouTube yawe wandikemwo Kavyonzi gusa, aha bahigira muri YouTube uca wandikamo Kavyonzi, Kavyonzi hama wemeze uhigishe, ucumbona direct ucubona Kavyonzi, ucumpa subscribe hama ucuja kuraba n'ibindi biganiro. Ndafise ibiganiro byinshi nagiye nkora bitandukanye, nuko murakoze. So twagiye rero, umuntu wese dusanzwe tuzi ko umuntu wese afise Play Store muri telefone. Ukaba udafise Play Store muri telefone yawe, urafise urundi rubuga uhigira amadoki ama application rujemwo. Guys murabe mukurikirane katuje muri Play Store tubihigire muri Play Store. Play Store ni iyi kubata yizi, ni iyi ndazi nta muntu umwe atazi Play Store. Play Store canke Chrome urajayo kandika baza kubironka. Play Store ni iyi. Reka twemeze muri Play Store. Muri Play Store tuhageze, twamaze kuhagera aho cuja muri recherche ukandika application bitwa All Recovery ngibi biciye biza, canke wandike récupérer, canke wandike récupérer tous les documents, canke récupérer photo et les vidéos, bivana n'ibyo uri kushaka kurekipera. Soit bakaba baragufutiye video, bakaba bagufutiye amanimero, bakaba bagufutiye ibintu, canke guys murabona kujya kuntu umubibi wawe haba hariho amafoto aba yarafotoye dufata areka aguca inyuma, canke uwundi muntu runaka ari ibindi bintu yafuse ushaka kubironka, ucuja muri telefone yiwe ukandika iyi application ukayihigisha. Reka ndabibereka, ukayihigisha uyemejemwo. Umaze kuyemezamwo guys, hari ingene uhiga amafoto, ugahiga amanimero, ugahiga n'ama message aba yaranditse binyarutse utarinze kuzura hakinga ugirika, ariko bisaba telefone yo bayikoze ku iyi application uyikora muri telefone yiwe canke mu telefone yawe. Guys twagiye recovery ngiyi, urabona ziba ari nyinshi, application ziba ari nyinshi muraziboneza zose nizo récupérer photo, récupérer vidéo, récupérer photo supprimer, murabibona ibi byose récupérer photo supprimer, recovery récupérer photo, ibi byose ngo down post, récupérer photo. Aha rero kandi abereke guys zo tuza gukoresha, jewe iyo nshaka dukoreshe zose zirakora, ariko jewe nkiyo menyeye gukoresha iyi niyo nabazaniye, niyo ifise na mega nke, niyo yoroha bivanye no kuri kuyiteresharja, canke niyi ni sawa irakora. Iyi nayo ni nziza, niyi ni nziza, iyi biri kumwe ni nziza, niyi ni nziza. Iyi nta kibaye iyi nayo, ariko uyu munsi twashimye gukoresha iyi guys. Rero ico usabwa uca uyiteresharja, uremezamwo hama ukinstara, uca ufyonda hahanditse installer hama ukinstara. Guys bivana na telefone yawe
application ya iPhone nyaruka amarezo ameze neza, application ya nyaruka kimega indwi n'inke, urabona ingene iri kigenda jewe ahadejigira ihere, ahimaze kwestara reka turebe ikagira termine 100%, ica yonyene ubwayo ica yiyestara, ucuvayo ukaza kuyiraba mu application yawe, ahantu hari ama application yawe ino nyene mu application yawe ucuza kuyiraba ndaza urayibonamwo, katuyirebe ahiherereye namba yahejeje kwestara, tuca tuyiraba récupérer photo, tubanza turebereye rema ko yaheze, ntagira yaheza kwestara, sawa yahejeje kwestara, indani ndazi no yamaze kuza. Guys, ukaba uri mushasha nyabona ndagusavye nkorera ka subscribe ni kavyonzi, emezaho aho handitse subscribe hamuco ushobora ko kantu k'inzogera no kuruza wumfashije, kuko ndazi uko twitanga kugira twese tumenye ibintu, nanje nkasaba ko munshigikira. Subscribe na commentaire yawe irakenewe, niyo uba wabigaye utabigaye urampa commentaire ukavuga ati ibyo ushaka nta ngorane, nibyo wipfuza tugukorera, yaho ubona vyankiye ukatubwira tukagufasha, nibyo byiza cyane, na partage kugira abandi bantu bashobore kubironka, ntubyigumanireko, ashobora kubiha abagenzi bawe cyangwa group urimo bakagufasha. Sawa, yamaze kuza application yacu, ngiyi hano murayibona, ngiyi ko yaje recovery, ucuza kuyugurura ukayemezamwo, gatwugurure turebe ibyo dushaka kurondera. Ahira banze karodinga, urabona kiri kirodinga, reka tugira indi ribanze heze. Guys, aka application ni keza cyane, utarinze kuzura hangayika cyane ngo ibiki mama bya iki niki, abanegeza aha ucushonda kuri next, aha handitse next, aha niho ucushonda handitse next, katuafyonde upyonda kandi ahanditse get start, aha nyene mubona handitse get started, juhemeza ukacufyonda ahanditse allow, urabona ko handitse permission request, ucufyonda ahanditse allow, aha nyene aha katuhemeze. Murabona aho tuca tugera ahantu hari autorisation accès pour gérer tous les fichiers, uca wugurura aka kantaka, akora kugurura ukaco kubita hano retour gato, retour. Sawa, aho ucuza gufyonda ino hejuru muri aka kantu handitse ngo accéder application no muri uruhande. Sawa, ukaca ufyonda handitse autorize, aha rero ucuza kwifyondera hano aha kugira turiko dushaka tuyitangire application, dutangire tuyikoreshe, ucuza gufyonda ino muri aka kantu kugira iyi image ubanze uyikate ivemwo, ugaca ufyonda ferme kuko ibi ni ibintu by'inzira. Sawa, aho maze kugera aha direct murabona ko twamaze gushikamwo muri ya application. Ibintu ushaka ube waraforomase telefone guys, murumva ko ubigarura, urabigarura neza cyane bikagaruka. So no kuvuga twabonye hano kari amafoto aba yarafudise ushaka kugarura, video zafudise ushaka kugarura, document zafudise ushaka kugarura, inimero zafudise ushaka kugarura, n'amaudio amiziki yafudise ushaka kugarura. Ibi byose kugira ubibone rero ucuza gufyonda hano guys kuri recycle bin, aha handitse recycle bin hano, aha kuri recycle bin hano niho uza gufyondamo. Reka tuhafyonde turebe, murabona nahafyonze nahemeje, murabibona ko bace banyandikira ko bisaba duhigisha ibyo dushaka. Reka duhigishe canke image twafuse, image twafuse canke video twafuse, bibana n'ibyo ushaka wewe, canke contact amanimero wafuse, canke amaudio wafuse, canke amadokima wafuse. Guys, murabibona aho tuhigishamwe kimwe ushaka, turahigisha kimwe usubira inyuma,
jewe kanje ku mafoto noba narafuse ariko murambabarire mukabonamwo ifoto zitemerewe mbabare hariho ifoto nagiye mfuta nyinshi uca ufyondaha ngo recovery hama mbira guys nkuremwo aka kaboro mbo reka duhigishe foto nkuko biri nkuko twabishatse katuje kuri foto turebe ko foto twafuse twozigarukana canemeza hanaha. Commence à apprendre une langue avec Duolingo. Conçu par nos experts, le parcours de Duolingo t'aide à pratiquer la langue à l'écrit et à l'oral et à atteindre tes objectifs. Avec nos leçons courtes et interactives. Kugira twinyore ibi bintu mba baca bakushiramwo indi application ariko badandaza kugira barabe ko ushobora kuyiteresharja bo tuja rero hano guys ahanditse start hanaha kuri start gutangira ukaca wemeza urabona kiri kihigisha irikiskana habiri kirondeza amafoto urabona kiharura scanning file irikihigisha amafoto menshi nagiye mfuta yose nafuse inyuma y'imisi 30 ahizo video zose plutôt duko ni foto ndiko ndondeza zoba zarafudise canke bafuse ahizo video izo foto zose ikizimpa abana kigeze ku video amajana 49 iraza guhigisha ifoto nyinshi nafuse kubera ari bifoto byinshi nagiye mfuta ahirarondeza urayireka ikarondeza paka yoye ihagaze icibikwereka uzibona. Guys ukaba uri mushasha utarakora subscribe mfasha nyabona ndatakambye fasha subscribe kugira nanje niho mbandanya nkora ibiganiro mbona ko hari abantu bariko bankurikirana bazi ko gutamba wirorera guys si byiza nibyo mfasha na partage usharinge iyi video kugira uwundi muntu ashobore kuyironka nawe ashobore kuja mu muryango w'abakurikirana ibikorwa nkora muzoba mukoze so reka turindire wanzu kayirinda kubona kari byinshi abari byinshi cyane urarinda ariko guys bisaba ufisemo connection kuko bikorwa harimo connection bayuguruye harimo amamega ata mega zirimo guys ntushobora kubikora kuko ntihigisha nta foto tora wafuse canke nimero wafuse udafise amafoto udafise connection nuko reka turindire guys. Voilà guys murabibona ko ihejeje nizi nizo foto zibaho zabayeho mu ifoto nigeze gufuta muri telefone yanje zose murazibona nasabye imbabazi mu mbabarire ko ari ifoto zitabazemerewe nyinshi umuntu yagiye afuta mu mbabarire mukabona ifoto zitayemerewe muraza kumbabarira kandi sindi buzihishe murabona ndiko nyarutsa kugira nyinshi ntizuguruke izi rero ni picha ziba zaragiye zifudika nafuse zose murazibona urabona kari nyinshi guys urabona aha ko baca bakorera recover nawe urabona aha barazikweretsa rero niko nshaka ndazigarukane kandi ndashobora kucamshonda kuri recover nawe canka yemeza mwimwe ucuyiduza indano cuyibonamo sawa nuko murakoze mugiraho muba naho murara mubahwe mu byanyu no mu banyu yari Kavyonzo inshuti yanyu ntimwibagire kakantu aho hepfo ka subscribe heza kuraba video ucumfasha nyabona nkore subscribe na commentaire yawe mba ndayikeneye numva ivyo komanta numva ivyo wipfuza numva vyase umbwire jewe ndanagusanga kuri Facebook yawe canke kuri WhatsApp yawe nkabikwigisha nkabigufasha online ku buryo bizoba byakunaniye nkabigufasha nuko murakoze hama nizere ko dusubira mu butaha mu yindi documentaire kandi ndiho ku bwanyu murakoze cyane ciao